Yesu nashimwe. Nanje mpagaze nganshima Imana ku vy'izimaze imisi nkorera. Je nari maze imisi myinshi cyane uko ndyamye mbona umenga ndiko ndagenda nca mu masonda y'inzu, uko nogira ngo ndasinziriye nkabona umwana ariko arirukanga aho ndyamye, nkaguma numva mu kanwa ndura, inda yanje yuzuye, nkasanga mu kanwa haje ibite vyinshi, numva harura cyane. Ariko kuwa mbere buca hari mwijoro rya dimanche, Imana ikimbwira ati mwijwe ati we Claude aho ntiwovyuka uyu munsi kutarose ico urogenda ukajya kuntuzenya hajya amasengesho ya burake. Naciye nza ngahari rendi turasenga, haheze umwanya turagenda kubonana n'umukozi w'Imana, ndamubarira acaransengera. Ubu nukuri ndaryama kandi naciye nshira amazi ahezagiye mwayo masonda. Kuva kuwa mbere bansengeye ubu ndafise amahoro munda, kandi n'umwana wanje arasinzira neza. Umukozi w'Imana yansengeye, Imana imuhezagire kandi yongere imwongereze umugisha.